tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Tujana hariya muri Mariko igice cya 4. Mariko igice cya 4 ngombe some mpereye ku murongo wa 35. Aravuga ngo kuri uwo munsi bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya. Basiga abantu hano bamujana mu bwato yahozemwo, kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza inkuba ikomeye y'umuyaga, imifunda yisuka mu bwato bwariko buruzura. 38. Ariko we yararyamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziririye. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, nubabaye ko turiko turapfa? Arikangura azibiza ingunza abarira ikiyaga ati hora utekereze. Umuyaga uraca, haba agahwekere gose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya bagira ubwoba bwinshi. Barabazanya bati mbega uyu ni umuntu ki, umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? Amen. Nagombe mfate amaseanse nk'3 kugira ngo baganirize ibintu 3 bitandukanye. Bisa nk'ivyegeranye mugabo biratandukanye gato. Nifuza ko uzogenda uravyakira uko nzogenda ndazana kimwe kimwe. Ikintu ca mbere muri 3 ngomba kuzobaganiriza, dayereka ndabivuga ko ari 3. Ica mbere kivuga ngo ni gute wobana n'umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Ni gute ushobora kubana n'umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Ica kabiri ni gute wobana n'inyishu y'Imana. Ni gute ijya nyishu Imana yaguhaye ushobora kubana nayo. Ica gatatu ni gute wobana n'amasezerano Imana yaguhaye. Ibintu 3 nibyo ngomba ko tuzofatira akanya tubiganireko. Ariko no munsi nagomba shimikire cyane cyane umugoroba, shimikire kuri iki ca mbere. Ni gute ushobora kubana n'umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Ni gute ushobora kubana n'umugambi w'Imana. Bani b'Imana, ndizera cyane ko atamuntu numwe ari hano icaye ngaha adafise umugambi w'Imana uri ku buzima bwiwe. No one. Ushobora kuba utarawudekuvura, ushobora kuba utarawumenya, mugabo umuntu wese Imana yamwimviriyeko, yanapanga ubuzima bwiwe hama irabumuha kugira bubeho. Rero bamwe baramaze kuwishurirwa, bamwe ko barawugenderamo, canke bamwe bamaze kugendera mu gice cyawo, abandi barashishikaye. Nga umwe wese ahageze, no munsi ndamufitiye message. Wari wese ahageze ndamufitiye message. Ingene ushobora kugendana n'umugambi w'Imana, ingene ushobora kubana n'uwo mugambi w'Imana, uburyo ushobora kubana nawe. Mbega umugambi w'Imana ukingirwa gute? Ukingirwa nande? Nagomba uyu munsi shimikire cyane cyane kuri gicandiko nahereyeko gikomeye gose. Hari ukuntu mpemu yera yakimishuriye mu buryo bukomeye ntari isanzwe maze kukirabamo kino candiko. Hama kirambuza n'itiro, cyarambuje n'itiro. Ndumva ko iyi revelation yagira too much ku buryo biranka nuko njyama, biranka nuko nkora ikindi kintu na kimwe.
nguma numva umenga amajambo noya tura ku buzima bwanje noya guma ndayasubiramo. Rero numva mpwemu yarampaye koroherwa ko kuza gukominika ano majambo. Rero nashaka tuyaje ko usomye hakuri 35 hanyene twari duheje gusoma havuga ngo kuri uwo munsi bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya. Basiga abantu hano bajana mu bwato yahozemwo kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza inkuba ikomeye y'umuyaga imifunda yisuka mu bwato bwariko buruzura. So mwese murazi ino histoire inkuru. Yesu yari ahantu ariko arigisha ubutumwa bwiza, abantu benshi bariko baramwumviriza kandi bariko barakira. Mugabo tanku bacumva ababwira ati no ifa ko tugenda mu kindi gisagara, tugende bagende hakurya ikiyaga. Bashira ubwato ngaho baja muri ubwo bwato hama baragenda. Yesu batanga urugendo. Mga uru rugendo si Petero yararutanguje, ni Yesu yatanze vision, ni Yesu yatanze irekwa, ni Yesu yatanze igicapo by'ibikorwa. Niwe yababwiye ati tugende hakurya. Akagano karakomenda agomba ko utagaca ko wiruka ko karadetermine iyo tuza kuja. Yesu niwe yababwiye ati tugende. Si cimvyo cyavukiye muri Petero, non plus cyavukiye muri Yohana, cyavukiye muri Yesu. Yesu arababwiye ati tugende hakurya. Alors bo baca baratora ubwato hama bawushira mu mazi hama baragenda. Mugabo bagiye gushitsa apana ikintu batanguje, bagiye mu mugambi apana wabo, umugambi wari muri Kristo, umugambi wa Yesu. Yesu niwe yababwiye ngo tugende hakurya. Myandi majambo Petero nta mission yari afise hakurya y'ikiyaga, Yohana nta mission yari afise hakurya y'ikiyaga. Mugabo Yesu hari ikintu yari agiye gukora hakurya y'ico kiyaga. Ubandanije usoma Bibiliya natubwira ikintu yari agiye gukorayo. Uravye mbere bagishika juste akicuruka ubwato baci bahura n'umuntu. Bibiliya ngo yarimwe igitero cy'abadayimoni, yarimwe abadayimoni benshi barenga 10,000 bari muri uwo muntu. Kumbure mu mugambi w'Imana uwo muntu Yesu yaramubona, yaragiye kumukiza. Yesu nta kintu na kimwe uretse ko Yesu yaramwigisha, Yesu yari n'umuprofete. Yesu yarashobora kubona ibigira bibe bitaraba, yashobora kumenya ivyo agiye kugira ahantu kandi ataratangura kubigira. Sirema ko ivyerekeye gukiza uyu muntu vyari muri we ava nuko bahura n'uwo muntu, yarabibona ava nuko bahura n'uwo muntu. Mugabo bagenda, we bafise ivyo agiye gukorayo, ari nawe babwiye ngo bagendeyo. Mugabo Petero, Yohana na izindi ntumwa batazi ivyo bagiye gukorayo. Juste burira ubwato hama baragenda. Bagishika muri ubwo bwato Yesu aca yigira inyuma mu bwato ariryamira. Aryamye bo baja ko barasoza bagenda hakurya nkuko yababwiye. Mugabo hagati yaho biriva ngo haca haza umuyaga mwinshi cyane, haza n'imipfunda myinshi cyane. Uyu muyaga wari ufite ikisobanura mu buryo bw'inkemo. Uyu muyaga ni wari umuyaga gusa, wari ufite ikintu usobanura. Washaka iki no muyaga? Uno muyaga hari ikintu wari ugamije guhagarika urugendo. Mu majambo wari ugamije guhagarika uyu mugambi Yesu yaragiye gukora hakurya y'ikiyaga. Na wari umuyaga ukomeye gose, wari umuyaga munini cyane. Hama intumwa zibonye umuyaga cyaziriyumvira ziti ivyo byose umuyaga urondera twebwe, ugomba kukwica twebwe, ugomba kutuhagarikira ubuzima. Hama baca batangura baja mu bikorwa vyo kwisova, baje mu bikorwa vyo kwikiza, barondera ivyo wogira kugira ngo bakire. Niko gutangura ibikorwa vyabo vy'inguvu. Baragerageza kugwana n'imipfunda, baragerageza kugwana n'imiyaga, baragerageza kugwana n'ibintu vyose byariko birabagwanya muri uwo mwanya. Mugabo ntibashobora kuronka amaresultat. Praise God. Ndashaka attention yanyu. Amen. Now ntibashobora kuronka amaresultat. Barasubira baragira baragwana n'umuyaga, mbwa noho nyene ntibaronka amaresultat. Mugabo ngaha je ndahakuramo ikigwa gikomeye cyane ngomba gutahura neza. Bano Imana ibi ndavyita ikosa rikomeye intumwa zakoze. Ndavyita ikosa rikomeye kugwana n'umuyaga muno mwanya, ndavyita ikosa rikomeye. Ibi ntibategerezwa kubigira kuko uyu muyaga ni wari uje kurondera bo a realite.
uyu muyaga wari uje kurondera umugambi wa Yesu. Uyu muyaga wari uje guhagarika umugambi wa Yesu. Igihe Yesu avuga ngo tugende hakurya y'ikiyaga, si Petero arabitanguje, ni umugambi wavukiye muri Yesu. Hama Yesu avuga ko bajya kuwukora. Mu yandi majambo, uyu muyaga guhaguruka, imipfunda guhaguruka, ubundi yari igamije ikintu kimwe, ni gute ibi bintu Yesu yagabiye bitoshika, ni gute uyu mugambi utoshika. Alors comme vyari bije kugwanya umugambi wa Yesu, vyumvikana ngo Petero ntiyari akwiye guhangana nawe. Petero ntiyari akwiye guhangana n'uwo muyaga. Petero ntiyari akwiye guhangana n'iyo mipfunda. Kubera iki? Ni kubera uwo mugambi ntiwari uwiwe, uwo mugambi wari wa Yesu. Now aragerageza kugwana navyo, mugabo nubundi ntiyaparvena kubinesha, ntiyaparvena kubihagarika. Kubera ataparvenya kubihagarika, hashobora kuba harabaye ibintu vyinshi kimwe Yesu yamwagirije, yabagirije kutizera. Praise God. Now inyuma ya vyose, sinzi umwe icingiro cyamuciyemwo ati ibi bintu naho turiko turabigwanira, aha muri twebwe hari umuntu yatubwiye ngo tugende hakurya y'ikiyaga, kandi afite ububasha bwose. Bano Imana, kimwe mu bintu vyantangaje ni ingene abigishwa barushe, barashiramo ingufu nyinshi. Yesu ari ngaho mu rugo bwato, kandi afite kapasite yo guhagarika umuyaga, mbwa ntibamukonsirita. Ari ngaho araryamye, mugabo ivyimviro vyabo birabakwegera kwimvira ngo gerageza mwebwe mwobishobora, gerageza mwebwe mwotora solution. Mugabo inyuma ya vyose biro tuva batatoye solution. Ibireke ndabizane mu buzima busanzwe. Bano Imana, nagomba ndababwire ko igihe cyose Imana iguhaye umugambi, igihe cyose Imana itanze pra kanaka, igihe Imana iguhaye umuhamagaro kanaka, ntuge ngo uryame hazokwama havyuka imiyaga, havyuka ibihuhusi, havyuke intambara zitandukanye. Mbwa nagomba ndakubwire ikintu gikomeye cyane udakwiye kwirengagiza mu bihe nk'ivyo, nuko igihe cyose havyutse imiyaga, havyutse ingunza, havyutse intambara, uzomeye ko zitarondera wewe, zirondera umugambi w'Imana. Igihe cyose Imana iguhaye apere, igihe cyose Imana iguhaye igicapati koriki, nagomba ndakubwire ngo nta muntu numwe nzi muri Bibiliya yashikije umugambi w'Imana yorohewe. Nta numwe muri Bibiliya, nta muntu yashikije umuhamagaro w'Imana yorohewe. Mugabo abantu bose bashikije umugambi w'Imana, n'abantu bamenye ko umugambi atari wabo, n'abantu bamenye ko iyo vision atari iwabo, n'abantu batahuye ngo ikintu kivyawe n'Imana gikingirwa n'Imana. Praise God. N'abantu bamenye ngo sinshobora kugwanira ibintu vy'Imana, sinshobora niganira ibintu vy'Imana, sinshobora gusokora ukuboko kugwanira igikorwa c'Imana ari igikorwa c'Imana. Imana ikintu cyose itanze ifite n'ubushobozi bwo kucirindira, ikintu cyose yagurukije ifite n'ubushobozi bwo gukingira. Alors kimwe mu bintu vyanyigangije umutima wanje muri no verse, nukumenya ngo igihe cyose Imana iguhaye vision, igihe cyose Imana iguhaye igicapo kanaka, ukwiye kumenya ngo iri pre kugihagarikira, iri pre kugigwanira, iri pre gukubita umuntu wese agurutse kugigwanya. Ikosa gusa wokora ni giwagurutse kugwanira Imana mu bintu vyayo, ni giwagurutse gufightinga n'abantu mu bintu vyayo. Imana nimba yaguhaye umugambi ntiyagutumye kugwanira. Niba Imana yaguhaye ikintu kanaka, vision, iyerekwa kanaka, umuhamagaro kanaka, ntiyagutumye kugwanira. Imana ikintu cyose yavyaye ifite capacity no kukigwanira, ifite ubushobozi bwo kugihagarikira. Haleluya. None intumwa zari gukora iki ngaha? Zari gukora, urazi ikintu zari gukora, zari kugenda mu bwato hakiri kare, zikabwira Yesu ati Yesu vyuka, raba umuyaga uje guhagarika wa mugambi wawe. Wavuze ngo tugende hakurya y'ikiyaga, mbwa raba ama obstacle, raba ibibazo, raba ibintu biko yatuza gushika kuri cya kindi watubarira. Hama ndabizi umwami Yesu yari kushavyuka, kuko ari pre kugwanya ikintu cyose gihagurutse kugwanya umugambi wawe. Ngome nzana karuhuko abantu bose bahawe iyerekwa n'Imana. Ngome ndagufashe kuruhuka. Mantarabashakarabaye, setakarabaye. Ndakavuge indira nze gatonye, indira mbanze nimetareze. Tubandanye dusoma umurongo kuri 36 abango basiga 37. Nuko haza inkubi ikomeye y'umuyaga, komsi aba bari mu kiyaga
icyabagwanya wari umuyaga nyene, cyari ikiyaga nyene. Mbwa wewe bivana na domaine urimo, bivana naho uri, bivana naho uhagaze. Intambara zacu ziratandukana, ibigwanya imamagara yacu biratandukana, bivana naho wamagariwe. Intambara z'umucamanza nizisa n'intambara z'umunyeshuri, intambara z'umudandaza nizisa n'intambara z'umupastori, intambara z'umupolitisien nizisa n'intambara z'umwigisha. Ntibishobora gusa. Kubera iki? Intambara zose zivyuka bivanye naho wamagariwe. Kubera iki ibibazo bibahagarika vyavutse mu kiyaga? Ni kubera niho bari ko baraca kugira bashike kuvy'Imana yababwiye, kugira bashike aho Yesu yahamagariye. Ariko nshuti yanje, nagomba kubwire ngo nibikenewe ko ugenda ubaza abantu ngo we waciye gute, wowe wabikoze gute. Umuntu mudasangiye intambara mushobora kutanasangira n'amastrategy yo kuzikemura. Umuntu mudasangiye umuhamagaro mushobora kutanasangira amastrategy yo gukemura ibibazo muhura muri uwo muhamagaro. Haleluya, haleluya. Niganza mugenzi wanjye ati narahamagawe, narahawe iyerekwa. Hari ahantu ndiko ndaja, hari ahantu ndiko ndaja. Abantu basano bariko baraja mu mbwira amena. Alors igihe cyose usano uriko uraja hamari ama obstacle kanaka akubuza gushika aho Imana yakubariye gushika. Mugana ngo ndakubwiye ngo ibintu byose byatangujwe n'Imana, bikomezwa n'Imana, bigahengetezwa n'Imana. None wowe ugira iki? Very simple. Uvyura Yesu ukamwempika muri ivyo bibazo. Uyu mwanya wose bamaze bagwana n'umuyaga, bagwana n'imipfunda, ndawita umwanya utakaye. Iyo imenya kare ati turiko dukemura ikibazo atari kiwacu, turiko tugwana n'ibintu atari vyacu, turiko turuhira ubusa, bakamubwira kare ati iyemplike jamwo, ngibi ibintu bije guhagarika umugambi wawe. Bari Imana birashoboka ko uyu mwanya bataye, n'izi nguvu bataye, n'ibintu byose bariko baragerageza batari kubigerageza. Alors nagomba kubwira kandi ikintu cyose umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ntutege abantu ngo bawugwanire, ntutege amafaranga ngo bawugwanire, ntutege n'inkomezi zawe ngo ziwugwanire. Utege Imana igwanire, epika Imana mu mugambi wayo. Ubitoye astevali krohoska talaba, ubitoye ucumenya ko atakintu nakime kizoguhagarika mu mugambi w'Imana. Ale yaritemberewe n'icyo guhagarika kuko uwo mugambi si wawe. Ucumenya ko atakintu nakime kizohagarika Imana ku mugambi wayo ku buzima bwawe. Rimwe na rimwe kuvuga ngo hari umuntu yamagaritse mu mugambi w'Imana mu kwibesha. Wewe umugambi atari uwiwawe, ari uw'Imana. Umuntu wese yogerageza kuhagarika agerageje guhagarika Imana. Reka ndababwira ikintu kimwe, abansi bagwanya umugambi w'Imana nitwe twabirereyeko. Sino ibi bintu tubimenya kare, nta muntu n'umwe yari guhaguruka kugwanya umugambi w'Imana hama ngo aresise ikibazo. Hari abantu bavyutse kugwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe hama wowe uhaguruka kubagwanya. Ni wowe bashobora. Praise God. Iyo imenya kare wari kwempika mu Imana kare. Somera Abaheburayo 10 umurongo wa 30. Ngenda kwigisha ingene batotesha abantu bakaguruka kugwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ingene bakubitwa bagatota. Kuko shaka gusome mu Kirundi ndagusubiriyemo. Kuko uzi wavuze, kuko tuzi wavuze atuguhora n'ukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, kandi uhoraho azocira urubanza abantu biwe. Vuga tuguhora n'uko Imana. Buri ni kosa umuntu agurutse kukugwanya mu mugambi w'Imana hamukamwitega umuha igihano gito. Praise God. Ni kosa kugenda gufightinga n'umureka fightinga n'umugambi w'Imana, umukorokeje mu maboko yoroshe. Nicyo gituma amaboko yadashoye kumubloka arabanda nga prospera. Nga urazi ibyo ugira very simple. Raba ivyo birivuga. Yavuze ngo guhora n'ukwanje. Nganda basomere no murongo muri mikrofone yanje.
haleluya. Nomena gwe ibanga kugira ata muntu azosubira kuguhagarika ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe. No one. Mereka mbere kuri 30 avuga ngo eka mbere mpere kuri 29 avuga ngo mugira ngo umuntu ntazokwiye guhanwa birushije cyane asiribanza umwana w'Imana akimvira amaraso y'isezerano yamwejeje ko ari gihumane agacokora mwe mu buntu 39 kuko tuzi nasome 30 kuko tuzi wavuze atuguhora nukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko vuga ati ni Imana izobasubiriza mu nkoko ndase gusubiriza mu nkoko umuntu numwe ndamupresenta imbere y'Imana ndamwereka Imana hamaje nkatekana nkaryama nkasinzira. Kandi atuhoraho azocira urubanza abantu biwe. Erega birateye ubwoba, twese tuvuga ati birateye ubwoba. My Jesus, erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima. Buri mari birateye ubwoba umuntu akugiriye nabi hamukamugirira nabi nta kintu kinini uramubabariye ofete. Umuntu agututse hamukamutuka ofete uramubabariye. Umuntu akuzibiye mu nzira hama nawe ukavuga ati sawa nanjye nzokwereka mbuga uramubabariye ofete. Urazi ugomba kumuhana neza ivyo ugira ukimubwira ati jewe na wewe nitwashizwe hano kugwana wewe ngo ndagupresent imbere y'Imana ngenda gushira imbere y'Imana hama je nibandaniriza ivyanje kuko biva ngo uguhora sukwanje nuko iwawe uko washatse kuvuga ku Imana uguhora sukwa abantu uguhora nuko Imana myani majambo umuntu hanywe neza si umuntu gwanije n'umuntu akagwanywa n'Imana n'umuntu ahagaritswe n'Imana n'umuntu kuko ku Imana gushiramiye karabashataraba. Buri Imana waruzi ko umuntu Imana iguhaye umugore hamundi muntu akamutwara ni icyaha gikomeye imbere y'Imana. Imana iguhaye umugabo undi muntu akamutwara ni icyaha gikomeye cyane imbere y'Imana. Mugabo waruzi ko ugiye gufightinga nawe ugiye kugwana nawe umukoreye neza cyane nta kintu kinini umugiriye. Urazi ibyo wogira very simple me nka Abrahamu umunsi umwe umwami yitwa Abimeleki ari biramuca mu vyimviro ati no twasara nkaryamana nawe hama aramutora agenda kuryamana nawe. Muri iryo joro Imana iramugendera ati Abimeleki ukaba wikunda ukaba udashaka gupfa iri joro nyene utore sindanakurindira buce iri joro nyene utore Sara umusubiza Abrahamu. Kubera iki? Ni kubera Abrahamu ntiyagwanye na Abimeleki ntiyagiye kurekama Sara. Abrahamu yamuretse gusa aja muri prayer ati Mana wa mugore wampa wa mugore ko masezerano wa mugore azovyara Isaka wa mugore isekuruza nyinakuba amahanga menshi wa mugore agomba vyara undi mwana atitwa Isaka amuvyanye n'undi muntu yitwa Abimeleki. Ati rero Mana ubu ni kibazo cy'amasezerano ubu ni kibazo cyuko ega si jewe uyu mugore k'amasezerano uyu mugore ari ijambo amuvuze ko. Abrahamu acagenda aratuza Imana mwijoro ikigendera Abimeleki ati umuntu muryamanye urazi wariwe ariko amasezerano y'Imana nta ntamwe vyari vyanditswe ko Isaka azova kuri Abimeleki vyari vyanditswe ko Isaka azova kuri Abrahamu. None gomba ucurike ivy'Imana yavuze ugira ucurike umugambi w'Imana atukaba wikunda iri joro nyene urarugenda umumusubize. None wumva wobukoreye igihano gitonya umuntu ugiye kugwana nawe reka fighting n'Imana reka gwana n'Imana ruhuka wewe yacho witwa mwesco yacho witwa umuntu w'umugwanyi reka Imana yitwa umugwanyi reka ukuboko kw'Imana kukugwaniye mu bintu kanaka. Shatarabaye vuga ati ibintu vyose
nahawe n'Imana, bigwanirwa n'Imana. Amasezerano yose Imana yampaye agwanirwa n'Imana. Ibicapo vyose Imana yampaye bigwanirwa n'Imana. Imana igwaye company, apana gufightinga niyo company. Implique Imana muri yo company. Praise God. Imana igwaye amafinance bivana na ico kintu cyavuye, bivana no gitanzwe ari we, vyavuye ku Mana, vyimplique mu Imana, bishyuye mu Imana, reka Imana irindi ivyo yatanze. Hallelujah.